uno munsi ni finale kuko amadayimoni yose abuze iterambere ry'Uburundi ruteza kuyasangangura. Turayakindira kuno munsi. Amadayimoni yose azana ishari n'inzigo no kuyasangangura. Amadayimoni atera ubuhumyi ncabwenge no kuyatsindagira tuyahonyore ko tuyahambe. No munsi ni finale. Bene ivyubahiro mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe. Tutangure dushimire indongozi z'umugambwe Cndd-Fdd zaduteguriye umunsi mwiza cyane. Namwe batumire bashitsi mwese turabaha ikaze, tubashimira ko mwaje kwifatanya natwe. No munsi koko ni finale kuko turi kumwe, turi umuryango wagutse. Ndabakengurikiye cyane mwese rero mwaje kuri umugoroba tugira tuganire, kandi umunsi ikiyago kiraryoha cyane. Mu muryango twari tumaze uyu munsi ugira 9, twari tumaze iminsi 9 turiko turasengera igihugu kugira ngo dutuze amadayimoni yose yabujije igihugu gutera imbere. None uno munsi ni finale. Nimwiyumvire namwe, Imana yaraduhaye isezerano, idusezeranira kuduha igihugu c'amata n'ubuki. Ivyo yabivuze ikire mu Murundi ikaburemera iki gihugu. Sogokuruza wacu basogokuruza iki gihugu cacu Imana yarakibasezeraniye icita igihugu c'amata n'ubuki. None iki gihugu cacu c'amata n'ubuki Imana yadusezeraniye kubera iki? Bose ago bavuga ngo nico gihugu ca mbere gikenye, kandi ari igihugu c'amata n'ubuki. Turabe neza imvo n'imvano. Banje kubaza ikibazo, hariho igihe burya umuntu yitega umutego, yari kumera neza akamera nabi kubera umutego wenyene yiteze. Burya turemera Imana n'isezerano ryayo n'abantu. Bwa mbere twaravuze tuti kwemera, kwizigira n'urukundo. Turemera neza yuko Imana idufitiye isezerano yo nyene yasezeranye, twebwe tutarinze no kuyihata. Tumaze iminsi tuza turabiraba Imana yaturemeye iki. Mbega uyu murima wayo w'Uburundi Imana yaduhaye ari igihugu c'amata n'ubuki, turemera ko ari igihugu c'amata n'ubuki? Turizigiye mbega ko turavye iyo tuva turiko turinjira muri ca gihugu c'amata n'ubuki? Iyo hageze ko twinjira rero umukozi w'Imana yabivuze, mutangura gusuhwa. Hariho abaruhishijwe n'urugendo kandi Imana yamaze kugurura urugendo rwa ruhije. Hariho abarushe, hariho abandi bazi ko bashitse kuko bagiye mu bufu baca barabiheba ngo twarashitse, ntibaraba bagenzi babo ko batarinjira, kandi aribo bari batumwe kugurura irembo. Hanyuma bo bashitse baca bariyicarira bati twe twishikiye, abo b'inyuma n'akazi kabo. Izo dayimoni zatumwe bibagira kugururira bagenzi babo, nizo dutegereza kwirukana. Baduhaye igisomwa ciza, igisomwa muga giteye ubwoba ko umuntu ategera. Ni igisomwa giteye ubwoba. Mwumvise ahantu nimwashika muhira muze gusubiza mugabo ntibaza ko mwahasomye imbere yuko muza. Mwahasomye inshuro nyinshi kuko mwabimenye kare.
ntuzewe nimwumvirize abantu Imana ari yateye iteka ikabegereza. Ngo Musa abwira Koraha ati umvereza rero mwebwe bene Levi, ubwo ntibibakwiye kubona Imana ya Isirayeli yabatoye mu muryango w'Abayisirayeli ngo muyegere murangure ibikorwa vyo mu rusago rw'umukama, kugira ngo kandi muserukire umuryango muwuherereze. Yarakuretse uramwegera wowe na bene wanyu bose na bene Levi muri kumwe, none muriko murasaba n'uburenganzira, muriko murasaba n'ubuhereza nkuka nabwo. Urumva ntibanyuzwe. Imana y'abatoye irabegereza ngo none muriko murasaba n'ubuhereza nkuka nabwo. Bimwe mu Kirundi bavuga ngo yaguhaye umutwe uryana n'ugutwi. Urabona kuba waragiriwe neza akaba ari wewe nyene uca umugumutsi, ngo nico gituma wewe n'akagwi kawe kose mwagiye hamwe ngo mugararize umukama. Ngo Aroni wewe abaye nde kugira ngo mumwidogere. Musa avuze ati basi mwapfa mwidogera jeho data wawe. None Aroni we mumuhora iki? Musa atuma ko Datani na Abiramu bene Eliyabu, ariko baranka. Mwumvirize, baca bavuga bati ntituzoduga. Ubwo ntibihagije kubona wadukuye mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki ukaza kutwicira mu bugaragwa. Mwumvise, gushikaho ubu Misiri yitwa igihugu c'amata n'ubuki. Ngo ubwo ntibereko na wadukuye mu gihugu c'amata n'ubuki uza amarira bari baboroze, gushikaho Imana ivuga iti amarira y'abana banje barize ndayumva amaborogo yabo, none Musa ndagutoye wewe uje kubakurayo. Wumva amaborogo bari bafise, none ubu bageze aho bavuga ngo ni igihugu c'amata n'ubuki. Nta barondo bariko bavuga ngo twokwisubirira hahandi. Nta barondo bariko barabivuga. Nimuze muri yumvira. Jewe ndazi neza ko atandwi zitatu zirahera hari abarundi bavuze ngo tunyegeze igitoro bogira ngo abene gihugu bace bagumuka bimere nka 2015. Urumva niho heza. Hariho abantu tuvuze tuti ubunyene dutangura iterambere ry'igihugu abarundi bose batungi batunganirwe, kubera wewe yamaze kwicaramwe avuga ati eka twokwigumira muri bijya birimwe ubusuma igiturire kwa karenganyo, twokwigumira muri bijya ntidushaka kuvayo. Ivyo neva nawazanye nibiki? Siko bavuga ivyo neva zanye nibiki? Ngwaro ngo ya muhungu ntaco nkurusha, ngo ntuzi ko tujya amahitira, ngo ntuzi ko wa mugabo yavyugaye. Aho umuntu umubujije kurya igiturire uba uri umugesera, umubujije kwiba uba uri umugesera, yishakira kwigumira mu busuma. Hari dayimoni rutiyo. Tubanze tubone ikintu cica abantu no kutibuka Imana yagukuye. Nico cica abantu kutibuka aho Imana yagukuye. Je naba ndabibutsa basi nimwiraba agafoto kanyu ko mu 2005 mwese muraba agafoto kanyu ko mu 2005 aho nivyo bikwiye kugira muce mutambaga ntuze ntivyari bikwiye ivyo vyonyene. Mugabo umwina ubukunzi bw'inashaka kurya jenyene sishaka ko tubisangira. Baza muri yibuka iyo twavuye. Namwe nsubira gutegera neza iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, kuko biranditse, ivyanditse vyanditse kugira bitubera akarorero. Vyanditse kugira bitubera akarorero, niko vyanditse.
usubiye inyuma rero nasanze hariho ahantu handitse ngo ntuze ugirire nabi nyambukira kuko namwe mwabaye imyambukira. Reka ndababaze muri mwese, niba wewe utahunze, hari umuntu n'umwe atagira inshuti yahunze? Hari n'umwe atagira igisanira cyabaye impunzi, cyabaye inyambukira mu Burundi? Bwose ibi tuvuga aho turabatutsi n'abatwa bose nta n'umwe atabaye inyambukira. Mwabisigura ingene twese twabanyambukira. Tuze turibuka tubanze duharure ubuntu bwacu imbere yuko tujya ku bindi byose. Kugira wibuke, banza wibuke uti mbega jewe umwana w'umuntu ndi giki? Turi giki kugira Imana itureme dufise ubwenge? Kubera iki wowe itakuremye uri ingurube? Kubera iki itakugize ingurube? Kubera iki Imana itakugize umuserebanyi ikakugira umuntu? Uriyumvira ubwo buntu Imana yakugiriye iti ngira ndeme umuntu mu ishusho ryayo, tureme umwe tumwishushanye ko umuntu ugasa n'Imana. Ubwo nyene ugaca wikura muri ubwo buntu Imana yagushizemo. Za muribuka, muze muribuka. Hariho cyo bihora bintangaza, murigira mwiyumvira iyo umuntu ava. Wewe iyo wavuwe murahe, jewe mbwira ingene utugufa twibumbabumba ugasanga uri umuntu ufise amagufa. Imana yabanje kurema umuntu w'ikibiribiri gusa, icishiramwo Imana rero, kuko niyo yihuhiye impwemu zayo zinjira mu muntu, umuntu acaguma zitransmeta. Erega turiko duhema impwemu z'Imana tugaca tuzipfisha ubusa. Turi twebwe nyene, wewe wari kibiribiri gusa, Imana ica igushiramwo Imana, impwemu y'Imana, ku buryo noneho ivyo biranditse ngo ntimuzi ko mubiri wanyu ari sengero y'Imana. Ntimwumva ko muri kibiribiri gusa Imana yibereye indani? Ugacuza kukwega shetani ngo babane n'Imana muri wewe. Banza mu ivyiyumviro uyuva, niho mwomenya icyo dutegerezwa kuba. Twebwe turabanyamuryango b'Imana. Imana yaraturemye, iyo turiko twigira ibiro biteze, Imana yaraje iravuga iti Barundi, mwebwe ndabaremye, ndabashize muri uyu murima mwiza, ni gwanyu ndawubagabiye neza, idushiramo iti mugabo mumenye ko ari iwanje, mwebwe muri abanyamuryango, iri tongo ni gwanje n'Imana. Emwe isi ni y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo vyose, abantu bose n'ab'Imana. Urumva rero, reka je ndabahe ikintu namwe nimurabe muhiri wanyu. Bavyeyi, iyo usanze abana bariko baragwana umera gute? Birakunezera? Twumvikane. Usanze abana bariko barasanzaza ibintu mu nzu byose byasanzaye by'abanyetabani, uranezerwa? Imana rero ni icinezerwa. Imana citwenga ubu Burundi uri kurabwica, muri ko murakubitana amakofe, muri ko muratukana, muri ko murankana. Abana bankana, ari umuvyeyi ganezerwa iyo abana bankana mu muryango. None mwebwe ni kubera iki mutiyumvira ko Imana umuvyeyi wacu ibabara iyo muri ko murankana? Mwe ntimubona ko Imana yigeze kuraba hirya ikinumira? Imana yarigeze kuraba hirya irinumira. Ivyo murabe mubimenye, kuko niho mwoca mumenya iyo tuja. Abarundi, Imana yaradukunze bikomeye cyane. Urazi ko Imana yadukunze twe tutayikunze? Niyo yafashe initiative kudukundanuza. Muga twebwe itugirira neza gusa. Je navuga kugira uyitegere neza. Zamurategera neza. Wewe
wewe iyo uvuze uti ngira norora inka, ngira norora inkoko, ngira norora intama, ngira norora inkwavu, ubu uzororereye iki? kubera iki woroye? igitungwa cyawe kiriko kigeze utari kuraryoherwa? Mbega ko mwebwe ivyo bitungwa muvyorora ngo mubirye, ngo mubishore, Imana mwebwe yabaremye kugira ibarye? Intore yabaremeye iki? Iyumvira ico yabaremeye niho muca mumenya kubungabunga itongo ryayo. Yabaremye kugira ngo ibanezerererwe, muyikunde, muyigaburukire. None umwana raba uri umuvyeyi, umwana wawe umushaka kwiki? Urabona ingene uvyaye umwana uryoherwa, uramurya kubera ko unezerwa cyane uvyaye umwana, ukumva akanyamuneza. Niko Imana nayo iturema yumva akanyamuneza itubona. Kurya abana bariko baratabataba imbere yawe yumva akanyamuneza, niko Imana yumva akanyamuneza. Nico ituma Imana yatureze kugira ngo tuyinezereze. Ngo yariri kwiritemberera mu murima ngo kugira ngo ifata akayaga ko kumuhingamo. Yaremye isi kugira umuntu ayigabe, kugira ayikore neza, kuko yavuze urime ubungabunge. Hanyuma Imana izi ziritemberera isanga umuntu basa ayikoma ishwashwa. Mugabo hadaciye na kabiri uwo muntu ubwo nyene aba ari igiturire ca shetani. Imana yagushize ahantu heza. Iyumvira igihugu cy'u Burundi, nama ndababwira mu kirara, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi sindahahaga kuhasoma. Mu gusubira mu byagezwe igitabo cy'amategeko 8 umurongo w'indwi gushika ku 10 sinzohahaga. No Burundi nimwiyumvire. Gusubira mu byagezwe 8 ku murongo w'indwi kuva ku ndwi gushika ku 10 ngo nkako Mukama Imana yawe ikwinjije mu gihugu cyiza, igihugu cy'imigezi, amasoko n'amariba y'amazi yiburuka mu mibande no mu misozi, igihugu cy'ingano n'amasaka, imizabibu, imitenahi n'imirimoni, igihugu cy'amavuta, byose turabizi, amamesa, amavuta y'amahoke, amavuta y'ibiyoba, amavuta y'amavoka, igihugu kirimo byose. Ngo ni igihugu zofunguramwe ivyo kurya atawe ubikugerera, aho atana kimwe uzobura, kuko indya zirahari. Igihugu kirimo amabuye y'ubutare, dufise byose. Ngo mu murima wa Edeni harimo ibintu byose, imirima myiza, ibintu byose byiza biryoheye ijisho niyo vyari biri, n'ubutare. Twebwe Uburundi tukabironka tugaca twibagira. Adamu na Eva baciye barya igiturire ca shetani, ubwo nyene Imana ije gutembera baca barayinyegeza. Erega iyo wacumura amaramaje, mbega twe Abarundi ntitumara amaje burya? Oya, ubu ni sawa, ubu turatwenga imbere y'Imana turavyina, muga hari igihe twara twinyegeza. None abantu ntibari baranyegeje Imana, wababona cyagihe bavuga ngo abantu b'Imana baroyehe, bari barinyegeje Imana nayica yirabira hirya. None Imana yaraje. Imana rero irakunda umuntu bikomeye cyane. Mu kumurema yabanje kumuremera ibizomutunga byose. Nico itwana ndababwira, nta muntu Imana yaremye ngo asonze apfe n'inzara yumva umujinya. Imana yaremye umuntu yamushiriyeho ivyo azofungura byose kugira ngo kakande ngo atunganirwe mu vyiwe no mu biwe. Niko Imana yaturemye biri. Mugabo duca turya igiturire ca shetani. Imana igacibanza tibanza rero sha urucoke kugira urye. Imana tumaze kuyicumurako, ndabereka irundi rukundo rw'Imana. Yavuze iti hako abantu ndabaheba
jewe mfumye ndungika umwana wanje agende kubigura. Murazi kwemera umwana wawe nigwe rukundo rwa mbere muca mubona ingene Imana idukunda. None musomye muri igitabo cy'amategeko niho hameze neza ngo Umukama ni wazokuja imbere, azogumana nawe, ntazoguhemukira, ntazoguheba, ntutinye rero, ntugire ubwoba. Somye gusubira mu Vyagezwe 31 gushika ku 8 niho wumva ko ata muntu n'umwe abakwiye kugira ico yinona ngaha kwisi. Ntaco ninona kuko ndi kumwe n'Imana. None kubera iki twama turi enkiyete ko kantu gatoyi gusa ibara riba riguye. Jengi nibariza ikibazo rero mu Burundi kugira tubutegere neza, ninde yatwibiye akabanga kugira ngo tumenye Imana ko ari imwe rudende? Ninde yakatwiba? Si Imana gayema. Se yavuze ati mu Burundi nta yindi Imana ibaho, ni Imana imwe rudende. Iyo umukozi w'Imana ariko arabivuga ndaryohe. Urumva Imana yavuze ngo ico gutinya Imana n'umwami. Imana umwami uburundi. Murumviza arivyo? Aho mukoroni yari bwaze? Nta mukoroni yari bwaze. Imana umwami uburundi. Ninde ako kabanga ninde yakatwibiye? Mutima mweranda. Nuvuga Imana hajya rero hanshaka kubereka isezerano Imana yasezeraniye Burundi kujya yavuze iti we Burahimu ngaha va mu muryango wawe ndakwereke aho uzoja kuba iwawe ndahakugabiye ngaha kandi akava hakagenda. None yaciye ahica. Mwarabonye ingorane yageze mu guhamba umugore wiwe Sara. Ntiyamuhamvye Kanahani. Ntiyateye igihe bakanegosia ngo ngure basi. Imana yari yaramugabiye. Mugabo ntugirwa acahinjira. Abuzukuruza nibo bagiye kuhaza. None umunsi Imana nayo yacibwire Murundi iti hewe iki ni igihugu cy'amatana n'ubuki ndaguhaye. Muga ntugire ngo uwo Murundi yari isogokuruza. Ubu niho turiko turacinjira mu ndababwire rero cya gihugu. Uno munsi turiko turinjirayo, erega havyo irembo ryugurutse. Turiko turinjira mu gihugu cy'amata n'ubuki. Turiko turinjirayo ubu. Ibi mubona rero vy'ibihuhusi abantu bafatwa n'utudayimoni duto duto. N'utudayimoni dutuma ni nka kwa kundi baja gutata. Abagiye gutata bagarutse bavuze ngo twasanze ibihanganye ku bigabo binini bizoturya bizotumara. Ahubwo musa nta kindi cyamuza atari ukutumara. Hewe bajya bagumutse bahanishijwe iki? Umuriro? Abagiye gutata bagaca bagumura abene gihugu yuko Musa yabahenze. Imana no kuva yarabahenze. Bahanishijwe umuriro. Karebe na Yosuwa bati ibuka iyo tuvuye. Ibuka ingene Farawo yari gihangage tukava mu minwe yiwe. Ibuka ingene kiyaga gitukura ingene Imana hagiciyemo kabiri tukajabuka. Ibuka ingabo za Farawo zaciye zihonerayo. Ibuka ati ubu twarabaye rurangiranwa aho bazotwumva bose bazoca bahunga. Abo nibo bagabo. None natwe dusubire inyuma mbere agatoro karabuze. Mbere agatoro karabuze twigira muri 2015 twisubirire hahandi. Mbere agasukari karabuze twisubirire hahandi. Nako kantu rero amageragezwa azokwamaho ndababwira. Je nagerageje gutororokanya amageragezwa bahuye bamusa Mukama wanje. Amageragezwa ararenga 10 nangahe kandi bagapingaga. Imana bayibona akapinga. Umugani nyenewe ijambo ry'Imana ati nanone twaramba ahantu urumva ijambo ry'Imana riravuga ati none wewe wavuga ko kundi wase mugenza ubona ngaha wo kundi Imana utabona. Cumbwira abanyisirayeli bayibona mu nkingi y'igicu ku murango nk'inkingi y'umuriro mwijoro bagapinga. Abarundi twe tutayibona gute?
nico turi guhanurana twe tubaze tugira uko kwemera gukomeye. Kwemera Imana kwidukunda, twizigire kwiri twinjiza. Mugabo dukekeranya, tuzoguma dukekeranya nyene, turindire ko twinjira tubure. Imana murumva nyene yatwibiye akabanga, iti ni igihugu cy'amata n'ubuki. Imana niyo ifise ikibazo ca mbere. None ni Imana yahejeje kutwiyereka ivuga iti ni jewe Imana yanyu ndabahaye iki gihugu, ni jewe ndi imbere. Ayibibwiye nde? Sogokuruza. Ikiragaruka iti iki gihugu rero ndaguhaye umenye ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Sogokuruza niwe yamenye ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Kubera iki? Yabibonye Imana yakamwibiye ko ari igihugu cyahezagiwe. Sogokuruza si twebwe. Ninde? Imana yarogetse mutima mweranda iti babwire. Nijwi ry'Imana ryavugiye muri basogokuruza. Dusubire twibuke ko twari twarabivuye ku Imana. Ninde yadukebuye ngo tugaruke Imana duhe ikibanza ca mbere mu Burundi? Bagabo, irafari yuko ha umudugararo mu gihugu. Imana iratora mu Barundi umugwi umwe w'Abarundi, iyo nyene irabitorera. Cndd-Fdd ntawatumiye uwundi, kandi babwire ntikomereye bagabo, ikintu atabagifoza abantu bose bagihuriyemo uko nyene. Oya, hari umuntu nihagira uvuga ngo ni je nashizeho Cndd-Fdd, uwigize ngo Cndd-Fdd semwa, ubwo nyene Imana yaciye imushibura. Yari Nyangoma na Rajabo nibo bambere, nibo bavuze ngo Cndd-Fdd ni kiremwa canje. Nyangoma ubwo nyene yaciye imushibura. We nibo batumiye bajya bakombata. Je hari n'igihe mpora mvuga Imana ingene yabikoze ni ibintu bitangaje. Kera turiko turayagana bagasanzwe hariya twavanze igisoda, niho waza wumva ngo ntushobora kuba generale ngo ufise imyaka 30 n'ingahe. Je nakura guca ndababwira nti reka jewe nari nibereye umusivile, nibereye hajya muri faculté ya droit, hanyuma mwebwe nyene murankurayo ngo genda umusoda. None muciye muvyanka agakomba umusoda kandi ari mwebwe mwanjaye. None iyo batantera kuri kaminuza je nari kuba generale w'amajaye. Ubu mba ndi magistra ahantu, mba ndiko naca imanza, abaraje babaza baravuga ngo nari agaturire. Imana ikirankingira. Imana hajya yacinkingira. Je kubera kwemera kwaje, je ndazi ko vyose Imana nibikora. Je nararavye Nyangoma ingene yafuruguta kuva mu 94 bikanka, agafuruguta bikanka. Muga kubera Imana yashaka yuko hategerezwa kuboneka abazovuga umunsi we bati Imana tuyihaye ikibazo ca mbere. Ikirafata impwemu mbi yinjira mu basanze sheke, yinjira mu banyeshuri twiga hamwe. Iyo mpwemu ikirabajana iti bice, hanyuma bazocika kwicumu, bazoca bagenda kugwana. Nyangoma yari yabuze abakiriya, abanyeshuri baguma biyigira, abarimu baguma bigisha. Hanyuma muga Imana irafise ico yateguye, ikirungika impwemu mbi genda mu bice, ndabizi yuko abacika kwicumu bazoca bagenda. None ninde yarokirise Cndd-Fdd mwumva? Ninde yatumiye? Tuvuge ko ari shetani? Ni Imana. Kuko yiba shetani, iyiba shetani ntitwari gushikaho tuvuga ngo Imana tuyihaye ikibazo ca mbere mu hari Cndd-Fdd. Kubera ari Imana yaducishije mu nzira zigoye gushikaho tubona ko hari ingufu ziruta izindi nguvu. Imana nico ituma ndababwira nti ahari Imana, we wizigiye Imana ntuzugira ubwoba na gatoyi. Tuzogira ubwoba na gatoyi. Twegamiye umugabo akomeye, twegamiye umugabo akomeye, kandi Imana iri kumwe natwe. Ko rero tumaze kubona rero ivyo Imana yadukoreye, kuko utibutse ntushobora kumenya Imana. Hari ijambo abanyisirayeli bagomba kuvuga itegeko ry'Imana imisi yose bavuga ngo ekute Israel, umviriza, nimwumvirize mwa Barundi mwe. Imana yaramaze kutugirira neza, iratuyobora yonyene, idushikanye ahantu heza cyane. Twizigire rero, iyo wamaze kubona ko Imana ikora,
mbega none kwizigira kujahe? Urizigiye ko ivyo Imana yakuraganiye utegereza kubironka. Reka guta umwanya, Imana yaje kubapangira mwese. Nta numwe Imana yavyaye itamuhaye. Uwo ari we wese. Ntimubone ibigeragezo. Imana n'ikigeragezo irakizana ikagishira ngaha kugira ngo uyimenye. Yo bitanditse neza ngo yagucishije mu bugaragwa ngo kugira ngo igupime irabe kuyemera, yongere igucishe bugufi umenye ko hari umugabo hejuru yawe. Urazi ko n'umukuru w'igihugu yemera ko hari umugabo hejuru yiwe gasha. Kera wazawumva ngo pays moi. None ubu umukuru w'igihugu abanza gupfuka imbere y'Imana. Imbere y'Imana mushobora byose. Si wewe urahejeje kwimika, hajya umukuru w'igihugu niwe yimika Imana. None kuvuga uti imbere yawe wowe ungaba chini ya ulinzi. Abona muri Tanzania gwarumvise yandamutso. Urabona ibwirizwa rya kane rivuga, makatolika kera twarivuga neza ngo usonere so na nyoko n'abakuruta bose. Hajya atwigishije ukuruta bakuruta, kandi urashobora kwikura kubwo bukuruga iyo menje. Izawu ntiyabwikuye ko yakuba gaca yibera umukuru, Imana igacehezagiraho, kandi aravyikuye. Muri Tanzania rero baramukanya akantu keza ngo shikamo. Imbere y'aba peple tuba tuvuga tuti shikamo, bisigura ngo niko chini ya miguu yako. Ngo esi swatile marahaba, esi swatile. Rumva ngo nimera uko nyene imyaka yose. Imana natwe yaho tuvuze tuti shikamo, niko chini ya miguu yako. Imana ni itugaba. Mungu ndo mkubwa. Natwe turi munsi y'ibirenge vyiwe, kandi nivyamuka imyaka yose. Se no kwigumira munsi y'ibirenge vy'Imana gusa. None kwitambabaza, kwitebera kumbabaza kandi nkunda. Mugabo uvuze uti jewe sinkiri munsi y'ibirenge vyawe Mana, jewe ndi mugabo bwigaba. Yo ici gukubita umugere ukararira ugwa hariya sha kugira uzugarukesha. Urumva wowe wayiteye akagere nayo igukubita umugere kandi urararira kugira uzugarukesha. Ntibikorohera na gatoya kwizigira. Tumaze kwemera Imana duca tuyizigira rero yuko vyose zobiduha. Mugabe biduhera ku munsi yapanze, si wowe upanga n'ipanga. Yavuze iti Uburundi mwe muzohashika itariki mu gihugu c'amata n'ubuki. Niyo tariki ni ntarengwa. Raba ingene Burahimu yagiye akahabona, akava agahungira mu Misiri, agasubira inyuma, agahava vyara Yakobo, Izahaki nawe ati wewe Izahaki nzokugira umuntu akomeye. Izahaki akavyara Yakobo, Yakobo agacahungira mu Misiri, akagorerwayo abana biwe bakagorerwa imyaka amajana n'amajana, gushikaho ibabwira iti rero mwese haguruka mugende muri ca gihugu. Murumva urwo rugendo rurerure. Mugabo wewe ucushaka uno munsi rero ucushikayo ubunyene ngo Imana yatevye. Imana ntibayihata, irafise umunsi yateguye. Niba uzoba umukuru w'igihugu uzoba umukuru w'igihugu, uzoba ministre uzoba ministre, kuko nta numwe azi ivyiwejo. Muga Imana yarabipanze kandi ni vyiza. Twige kumbwa nivyo dufise. Jewe namashinga intahe mpora ndayishingira kuri jewe nyene. Nta muntu n'umwe tutazinanye mu mwaka wa 2005 na 4. Ngujya Colonel Gasaza guverneur w'Imwaro. Je barangiza chef d'état major logistique nawe ari directeur wa sport. Jewe urumva general nawe wari major ico gihumenga. Yari major. Jewe ngaca ngenda gusembera ibiro kwa Gasanzwe.
yicaye muri ya ntebe yiwe ari shefu, nanje nicaye hajya imbere yiwe ndiko nkoreraho ndi chef d'état major logistique. Gasa wari uzi yuko nzogusinyira dekre umunsi umwe? None singujya none sicabona, hari uwarazi none ku munsi umwe nzogusinyira dekre? None naragusinyura guverineri. Wari uzi yuko uzoba guverineri? Wari uzi ko kugira ube guverineri uzoca kuba Imana yatumye jewe? None dutumwanya wiki dusharikana, nshaka igiti, nshaka ivyiwa Imana rabiteguye. Jewe iki gisagara narigeze kugenda n'amaguru, ata muntu ama audience aha mu gisagara ca Bujumbura, ata umpa audience. Havyo mwibuka? Ntimuvyibuka? Rajabu yaranyumye audience. Ndumu generale ntuze aho nari natse lift. Oya, ni madamu yampaye lift, afashe taxi aca mpa lift. Hari warazi yuko umunsi umwe hazoba ibiduga bizoba bitumberanye gutya atawungonga. Mugabe igisagara yagenda n'amaguru, ndagenda n'amaguru. Jewe nibaza ko noba ndi muri bake bamaze kugira turudura ville de Bujumbura n'amaguru. Narayigize nagize depart saa 2 mugabo nashitse saa 9 abagabo. Nari maze kunywa nk'amaritiro nk'indwi y'amazi. Oya, reka ndabereka ingene nahagiye muce mu mpaririza. Naba mu Gasenyi nduga hariya iwabo w'abantu hariya kuri Rompwe, ncamanukana Kinama, ncafata Buterere kujya aeroport hariya imanukanye ku Buterere, ncadaduga fata kuri Tanganyika Avenue du Large, ndagenda gushika mu Kibenga, ncaduga mu Kanyosha, ndagenda mu Kanyosha canza kudugira kuri rya barabara riri mwabiri mu Kanyosha, gushika kuri rya ryo hejuru ry'ikaburimbi rija ku Musaga, ncanja ku Musaga, ncandaduga zanana irya Musaga, ncafata 28 Novembre, ndaduga ncandugira muri Mutanganoro aha ku Ntahangwa, ngenda hariya kuri Mosiyo, ncaca muri rimwe ryo hejuru hariya kuri Mosiyo, ndabandanya gushika mu Gasenyi aho naje mva. Abamaze kuhagenda ni bangahe? Kumbe Imana yari kwinyereka igisagara ati wowe uzogitwara kigenda ure mugabo. None ico gihe je ndibuka uwundi munsi nyene ndiko ndigira, ncampabwa lift n'umuntu ntari niteze yitwa Nzeyimana Joseph, yatwara umugambwe Radesi. Acarambona ngeze hariya kuri Cndd-Fdd kuri Tanganyika, ngenda moja mbiri. Hanyuma acarahagarara kubera twari twarahuriye mu biganiro, ngo aho uri kujahe. Nikuri umugabo niho mpa lift basuga fumushikana mu Gasenyi kugira ubone iwabo w'abahutu ingene hasa, kuko urazi ko hariya haba abahutu gusa ico gihe barekarization nayo nimbi. Hanyuma acaradogana kweri tugira turiterera inkuru, kandi uwo munsi naragabanye yaciye angabira amabati 80. Ncamba umukuru nanje ntumva ko ndosoma ibaza nza gusega utubati two kubaka inzu. Nerega ntibujya twe turabayendija ntitwaragize esheke y'ubuzima karabaye ngo kandi nivyo kweri ko shango nivyo kweri. Yari vice president wa CNRS, ngo genda wandike kete unsabe, cyandandika ndamusaba, namusabye amabati 120 acasinyira 80 ngo d'accord pour 80 tole. Atazi nuko atakiriho, ntiyarazi ko naje umunsi umwe arije zosinyira abandi. Hajya tenda abwira nimwiyumvire murabe amaserivisi yose naciyemo, amaserivisi naciyemo Imana yari ifise ikiri kwiravuga. None haraho vuga ngene umugenerale muzima yibereye mu gisoda, ukaza wumva ngo ingo wewe ngutwara umugambwe wacu, hari habuze ba peuple hajya so bari ba kubera iki none bose bavuze ngo ingo neva ngo kandi nibereye umusodaga diriri no muri ingoro y'umugambwe. Aho hari umuntu numwe yari yararose neva abo mukuru w'umugambwe kayema. Hari umuntu yambwiye bagenda abana bafata ingingo mbi kwe, ngo antuka ngo yumpanuza, ngo nta ivyo nari kuguhanura, ngo none ngo nk'ubu Cndd-Fdd itsinzwe uzocujahe.
yabimbwiye uko nyene vraiment. Kinabwiye ninde yakubwiye ko vyanditse yuko ubuzima bwanje Imana yavuze ko izobumpa ndi umusoda. Rero arabonye ko ubuzima bupfuye ko mvuye mu gisoda ndapfuye. Murumva igituma abantu usanga ari babi mu mutima. Hari habavuga ngo no pepa etrande sudo sokorona ete. Urumva mugabo ni murabe jewe ni mwumva so muri abagomye banga muri ngaha muri beshi nihagira uwumbwira ko hari uwo yarugeze anyumva jewe ndiko ndagira propaganda ngo murankandira baze bantore mbu mukandida. Hari numwe je yigeze avyumvaga yemwe ngo murankandira kureka muramvugira ariko ababishaka kuba abakandida bari buzuye ndabeshe abashaka kuba abakandida ujya mutaba twari twibereye kumwe Patiri Yozefu twari kumwe tuguma twitwengera abantu bariko baragwana ngo bashaka kuba abakandida kumbe Imana yoyo irazi uzomukandida. Twagira ngo turiko turasenga dusenga ngo Imana iduhe umukandida ari abandi bariko barasengera umukandida wabo ngo gicemwo. Hari abandi nabo bariko barasenga. Umwe muri twebwe ndazi ko hari uwamukariye ngo muhirahire mutore utari gwacu uwo tutasengeye muhirahire. Bari bigize Imanaga ngo ivyo mvuze Imana ngo kibigira sha Imana ivyo yapanze shaka usenge nibuye uritekerishe ivyo yapanze ntibipanguka na kubahenda. Nico cyabwira bati yugaye nta wugurura yuguruye nta wugara. Uburundi Imana yamaze kubwaturira yuko ari igihugu c'amata n'ubuki dutegerezwa kuba igihugu c'amata n'ubuki hajya ntibisubira inyuma. Mugabo urabona reka ndabereka intambwe nico gitwaga ndabwira ntiza muraraba muhindukiza amaso murabe iyo tuvuye igihe twari ko tugwanira amahoro tugira integration de force. Urumva Imana yabanje kudusekuwa twese abarundi twese tubanza gupararangana twese nta muntu numwe atabuze nta numwe atagowe muri ayo magume yose. Ihejeje twese ibonye duhetuwe n'ikibi caduciye ko twese ubu nta kuntu mwoja hamwe mukagira amahoro. Ubwo nyene abasoda abagwanyi turomode baca bicara hamwe ari tuvyibakire basha Arusha ntibari bananiwe. Arusha barasinya ingwano zirabandanya mugabo umunsi bene vyo ab'Imana yatoye yuko ari bo bazozana amahoro baba basoda ba leta baba bari mwishamba twese duca twicara hamwe direct integration direct vuga kuri indisi biraba kwivyo nta na hamwe kwisi biraba aho ufata ibatayo y'abari mwishamba nibatayo y'abari muri leta umwe wese n'inkohozi wakazizana ngo ja hamwe mwese ngo kuva ubu mugize unity imwe ivyo birabaho ntababigwanije none twaragize ababigwanya je ndavyibuka sokuru wacu Petero Nkurunziza bapanze umugambi Domitien Ndayizeye wari umukuru w'igihugu bapanga yuko bazoja kugurura ijya BSP ya mbere yakambi ya mbere ka Espoir abo muri yo niko bazabahari mu gatondo bose baranyitse bose acatonda ari we wenyene niwe yagiye guca akagozi wenyene kubera iki ntavyo bumva ko bishoboka bati ntituja kuroha abana bacu ngo bamarane botumara mugabo kubera Imana ariyo yabipanze cyace bigenda neza. Ababigwanya bari beshi turiko nta kintu cyari kigoye harmonisation de grade n'amatricule yaratugoyega mugabo irakunda kandi hari hababigwanya amahoro abarabonetse. Tutubure hategereza kuboneka ubutegetsi bw'igihugu indongozi z'igihugu zirongora igihugu ku neza y'abene igihugu bose. Muri bukingwano yabaye tugira amatora adese ikibiri yavyutse dusubira ngo societe civile zasaze ngo quatrième pouvoir ngo media za RPA bose barambara urwaga bariko bagwana gusa kugira ngo mu Burundi ntihabe indongozi zitorewe n'abene igihugu. Dushitse rero aho dushika kwibwirizwa shingiro kajya kari finale twari duhejeje gushinga inzego burya ubutegetsi bw'igihugu erego ubutegetsi bw'igihugu s'umuntu s'abantu n'amategeko
hajya ibwirizwa shingiro rigiyeho Cndd-Fdd ubutegetsi bw'igihugu ari bugiyeho. Iyo si intambwe igira kabiri. Ubu tugeze ku ya kangahe? Igihugu rero c'amata n'ubuki niho, ubu niyo ntambwe tugezeko. Turiko turinjira. Aha rero ntimugire ngo biroroshe. Aha ntimugire turiko turinjira. Turiko turinjira rero tugira igihugu c'amata n'ubuki. Ugira urakora kuraka ingwano nka kujya ingwano yo turondera amahoro, harabaye ababigwanya. Ingwano yo gushiraho ubutegetsi bw'igihugu, harabonetse abagwana baragwana, mugabo uruhiro turashika. Ubu rero uvuze uti ubu amahera yose y'igihugu ingwano bitanguye. Tuanze ahantu nico cyanabwira no munsi ni finale. C'est fini. Ubu ishetana aho zizibirira hose uko twaramaze kuhabona hose. Nico gituma ubu zose biraheze. Kuko ubuzogira kugiye kuzibira tubizi kuzoza. Ubu urumva twebwe tugira ngo tujya twugurura aha tuba tuzi kuzoza kuzibira duce tuza dufise brede. Imana izi gusangangure kwaheri. Kandi ganda babwire umuntu azokwitambika kuri iyi nzira y'iterambere ry'u Burundi, Imana izomutera umugere yatazosubira kwibona. Abantu bose bariko baronona ibijanye n'itunga ry'igihugu babimenye ko ubu Imana igira yikorera akazi. Imana ishobora kwemera ko Burundi bukena, ntishobora. Rero ndaganda babwire shetani igirize kujya nyene vyagenze n'ubu niko biteza kugenda. Nta busarama muga Imana ikubwira iti komera uba intwari, shikama ushira amanga, ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Uwuzi ko ari Yosuwa na Karebe aza twigire. Uwuzi ko ari Yosuwa na Karebe twigire, murabe ingene Imana iboma ico kintu cose kizodutangira ku mugambi w'iterambere. Uburundi sishaka kubona ikintu gifise itunga riraho bakavuga ngo ni igihugu ca mbere gikenye, ntibikunda. Ubu twashitse kuri iyo ntambwe. Ntimukomere gusa mu bintware, nta kintu. Turiko turinjira, rega je nahabonye muga abantu baca baruha, barushe bose ingorane bafise ngo twopfuma twisubirira hahandi kubera barushe. Oya none urumva twe tuvuga tuti tugira twinjire. Uwambere atavuga ngo mbega uvuga ngo tugira twinjire mu gihugu c'amata n'ubuki ngo kandi ariyo turi. Aha abarundi bose baratunze baratunganiwe mu vyabo no mu babo. None mwumva turinjira? Mwumva turinjira? Aha abantu rero nkaho bagapinga bagaca batagwa ngo urumva uwo mugabo ivyo ariko aravuga. Abarundi bose bategeza gutunga batunganirwe mu vyabo no mu babo. Tunezererwe n'ivyiza vy'igihugu Imana yaduhaye twese, kandi atawuvuye mwoga twese hamwe atawuzosubira kwibaga telefone. Ari umuntu yanteye inkuru ingene ngo mu Burundi ngo abantu bameze ngo hariho abakirisu bizina gusa, ngo haje umuzungu umunsi umwe azanye n'amahera yo kubaka isengero, ngo hanyuma ngo ahango se Sandoro umupasitori waje kumuvunjishiriza ngo ntiyasubiye kumubona umupasitori, yaciye anyika. Hanyuma ngo agiye mu misa naho ngo bacamubwira ngo ngaha rero ucunge neza ngo telefone ngo barashobora kuyiba mu ngoro y'Imana. Baca baramugabisha ngo karaba nabi ngo ngaha telefone barashobora kuyikwiba. Ati mwisengero hari abasuma ngo bwa bundi mu Burundi abakirisu benshi ntabizina hajya ari shetani biri kwirigendera gusa abo bizina n'abakirisu ba vrai rero bariho. Umva rero ubu igikenewe nuko utangwa kunezererwa ivy'Imana yaduhaye. Muga rero biratwengeje. Uvuze ngo turime tworore, ndabereke niho nyene itungarire ngo turime tworore. Umunwa wose ugira uronke icurya muri iki gihugu cacu. Uzubona umudandaza yivyifumbira akaja kwinyegeza kugira ngo ntibikunde.
kandi ugasanga harimo indongozi mu banyegezaga. Uzibona umudandaza ngo urumva rero wamurimyiwe wewe warukeneye imifuko 20 y'amase, genda ugure 80, 60 uyinzanira nyegeze. Uwundi akagira uko, ukazubona harosa abarimyi 40% ngo ifumbire yakenye inyegeje, ijya ni shetani kugira umuntu wose nturonke ico urya, hacaba unyegeza. Reka tamurara nutwo nyene twavuga tuti turime tworore bigende neza, shetani gaciza ibitungwa bigaca bigwara vyose, abantu bagaca bagumuka ngo duha kanyama, ngo turagumere watwimye inyama, ngo twavuga tugira manifestation. Iyo ngwara nije nayizanye muga bagaca bagiriza Musa. Urumva jewe umugambi wanje umuntu wose uronka icurya, shetani gaciza iti genda unyegeze ifumbire ntibayironye, igaca igenda muri fomi ngo mwese mujya mu mukondora zose bwa ntimuhingure ifumbire, bace bayibura. Hirya n'inyatsi kugira ngo umuntu wose nturonke icurya. Ubu rero abafise umugambi wose naganda babwire hagarika, kuko ubunyene Imana igire bagundure mwese. Abafise umugambi wo kuhagarika inzira yuko umuntu wose uronka ico ufungura nibashake baveko. Iyumvire ibitungwa biragwaye, ubushikiranganje bujeje uburemye n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntimagire ico mukora bibanze bipfe. Mpaka Musa azaza ati ubunyene gira iki. Ubwo nyene inka zice zikira n'impene zirakiza. None bari barindiriye umukuru w'igihugu ari wazoza kubikora, kubera ishetani yacija muri bajye bahinga ari kubikora. Sinzira mwese ntimusubire kubona. Nagira ndababwira ibinebwe byose bishaka n'ivyikangure, Imana nzoyirungika ikubita ibinebwe byose bituviremo. Imana nicabona ngaha ibinebwe bigira bikubitwe imigere bituviremo. Dutegereza kugira igihugu c'amata n'ubuki, hateza ko abakozi mu Burundi. Ubuzi ko ari kinebwe ntazavuye ngo umugumya banga. Muhamuza muravuga ntibonkora ko kubera je ndi mugumya banga, amajwi acagenda. Ayo majwi turayahevye ibinebwe. Amajwi y'ibinebwe ntaho dukeneye, muratora ibinebwe nkama. Ibi vyose no kubisangangura, kuko Imana ari maze imisi twereka aho shetani iri kwirakorera. Hose ubu twahabonye hariho idayimoni y'ubunebwe, aho umufonctionnaire agenda akaguma yicaye umubona n'umuntu naho kumesa umuntu. Erega abantu umuntu none ntibavuga ngo yarapfuye agenda, umuntu kumbuka mubona ari kibiribiri, nta Mana iri murimwo, kuko Imana iguha kuraje, shetani nayo iguha ubunebwe. Ukumva kuzorya ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ego sha genda bunyene urara ubusa iminsi 3 ndabe kubaho. Handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Wareka ndeke kurya ngo umuntu ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, none rero reka ndeke kurima sinzorya zobaho. Urabigira sha, urabigira ngo nimusabe muzoronka, ngo yicarire. Ereka hariho ababimbwiye ngo none ko badukwiye kwibihano ngo genda usaba imfashanyo rero ngo tubeho neza duhembwe imishahara. Iyumvire nk'uwo, ijya ni dayimoni. Iyitabi dayimoni ibaze n'umuinvestisi yagize araza ngo umpa mwangahe. Iyumvire ntuze umuntu yaragemuriye iterambere igihugu, hagacabura n'umurundi idayimoni y'umurundi ngo umpa mwangahe, ngo utampaya ngo ntugende urose umubonano kumushikiranganje n'umwe, agasubira inyuma neza yarabagemuriye itunga kubera idayimoni. Izo zose zabwije kuri, izo zose twazihonyanze, izo zose uzi yuko yahora abonye umunyamitaha aje mu Burundi akaja kumuhubisha, Imana izomumbonera kandi ndazi yuko izomufyonyanga. Ndabivuze. Wewe ukavuga uti abarundi tujya gutangure business, umupfuko uronke amahera kugira twikenure. Urosa amadevize ngo agiraje kuzana igitoro kugira dukore business, yari kuvomaho agaceja kuvoma hazomara umwaka atarazana igitoro. Idayimoni gacibubwira iti ntuvome hagufi, genda uvome kure kugira ngo basonze bace bagumuka. Nuwari afise igitoro gaca kinyegeza. Hari umunsi twakinyegure ndagira ndababwira, hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu,
ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca manifestation ngo hashake bibe nka bimwe bya 2015. Ho Imana ikirambwira ati hari abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka. Okay, nshanda bajamwe bose igitoro cyose twacugururiye iyo samedi ahubwo ntigitoro cyabonetse. Aba bose badutobera ubundi amaze kwa Imana yahejeje kuhanyereka tuzohasangangura hose Imana yahejeje kwerekana kw'izina rya Yesu bajya bose ntibazotunesha. Namwe nimwiyumvire umuntu twaye amahera mu kwindwi nuno munsi atarazana igitoro mugabo twebwe mu minsi itarenga 5 igitoro cyari gishitsa mugabo wewe amahera yamaranye ukwezi kose abadaza ntibari baramaranye ukwezi noye bose gurira cyari ivyo nari naramenyereye baca baridoga umukuru w'igihugu izavyinjiramwo nkande ivyo yategereza kubibwira twebwe ndababwira mwebwe shetani iri kubakoreramo wewe nabwira shetani ngo fasha kwirukana abadayimoni nareko amashetani ari muri mwebwe nyene nacinda vyikorera baridoga wahagorewe ni Burahimu bagwa bamubwira ngo ntibishoboka ministre sivyo bamubwira ngo ntibishoboka nanje ntibirashoboka tubikora ubunyene duca turabikora hanyuma marayika ariko aradukorera mwoshe aca arabishobora dukomera amashimana yacu. Reka ndabaza none ubu iyo shetani yari kwibakoreramwo ntimaramara ubu ntimaramara kubera iki Imana yakoze yakoze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. Bwira abantu bareke kwiganyira n'ivya shetani kwihebura n'ivya shetani. Ndabwire iyi ntambwe iyi tugira turiko twinjiramo ni intambwe ikomeye cyane kuko ni muri cya gihe baza kuvuga ngo urumva twasanze ari bigatanya ngo ntaho tuca ngo iryo terambere nepfa vuga ntirishoboka. Rirashoboka abasha rirashoboka. Ndabwire jewe narice ndimva none kamana none iki gihugu none kwa gihayitunga ndaribona kandi abakoreshwa na shetani ntajyo babonaga cyane ndababwira ntibihereje ndabibona ngera ndabihonyanga ni nuko gusa mwampaye umuzigo utuma ntavyandura nkabura umwanya muga mwebwe namwe ntimubibone nkabibereka ntimubone ndavuga none gamana ko je ndabibona biduhe. Umunsi umwe Imana cingira ngo gira ndakwereka amahera hiye ngira ndakwereka amahera hiye ntari hehe ngo genda haji muyinga gucuraba genda muyinga ngirishije inama zano batavuga ngo mbeze ijya nzahabu zacu ngo kutotureka dusubire twiyimbire ntinigwanye uzijya nizo Burundi. Ega barankebuye kandi rero Imana irazi ngerekebura umuntu ndiyagenda ngiye kuraba urabona abantu kwimbisha agasipiri gutya ukazibona ngo twarose ngo amagarama amajana 5 twarose ikiro bimbisha agafuni ntuzewe amabuye bimbisha agafuni nimumbwira aho rero tuzogirisha imashini azozanira imashini bibikora neza ku munsi tuzoba twinjiza nk'ibiro 50 y'amadevize muri ntazabonetse muganda babwire uwo munsi nyene nkiduze idayimoni ayo zari nyegeje hose zaceze ivyuka zose nta nimwe yasigaye. Rero ico bita inteko rero za Luciferi inteko kandi rero ndababwire reka rero abantu bibaza ko shetani ari kintu coroshe. Shetani yashoye kugwana na bamikaheri bakumutsanya mwijuru Imana ari ikomanda ico kintu muraza ko coroshe cyagiga kiza kwisi kigatwigabira. Luciferi soma mu byahishuriwe Yohani 12 muraza kuhatora. Luciferi ngo n'inteko zaco ngo baragwana mugabo abamarayika rero ba Mikaheli nabo barashirira bazana inteko baragwana gushika bakinesha baca bagishibulira kuzimu. Muzi rero ko coroshe ngo uragowe wasiwe kuko ngo kimwe cyahora kiduteranya mwijuru kiragiye kije wanyu ngo kandi kizaranye ishavu rinini cyane ngo kirabamara. Ndahamagaye Imana gabasha ndabwira nakoze kunza habo ndaziraba gutya mu intoki shetani yo zari zinyegeje zose zaceze byuka jewe ndabwire
Jefise intahe je nshinze intahe nomara nk'indwi yose ariko ndabiganira. Iyumvire ubujeje ubwo butare nyene ndamubwira nti ndakubwire ntiwabonye ahantu kugira ukomerekere wewe ntinaha nyene ndakubarire aho uzohagwa ndamuha amategeko ndamubwira byose ingene bigenda ni wewe nabonye wakuwe ni wewe wagiye ngo yango jewe ntuhakane mugabo ntuhakane jewe kumbe ni Imana iri kwiramubarira ntabimenye erega mvuye ivyo napanze byose acara bipangura acagira n'itegeko ryo kubipangura. Ingwano twagwanye uwo munsi y'ishatani kandi zikorera muri twebwe abakuru gusaga mu ndongozi nyene niho zikorera none zakorewe muri badatani ntibara bakuru nabakora ntibara bakuru bajya bose abagumutsi Aroni muri mukabe na Miriyamu bariko bagwanya Musa ntibara bakuru zikorera mu bakuru nyene abakuru nyene kandi rero muhamuza murabimbwira mwe mwibereye abamarayika ngo rabiraho nyene ngo ishatani ziriko zikorera impande yawe muzehe harabaye ingwano turagwana shavuga okay reka rero je ndakwereke kagasinyature kanje gatoyi cyane sije nkompoza burya je banzanira shira ko gasinyatire gusa nizo shatani ko ari ingabo nizo zaze gusubizaho ndabe ko abakuru nibagusireho ndabe namukuye caza nuwundi ntariko akora neza Irene ntariko akora neza ujya mu mama sharafasha kanderekera n'isamo kandi muhave muca muraba ngo muhave mumugira nabi kuko amashetani ndazagoma yerera muriruka kuri jewe gusa kya gitoro abantu bakidoga niko ivyo bintu atatubwiye yikoranye wenyene aba bantu bamuhenda kiziba bamuhenda gukora ivyiza barampenda gukora iciza baridoza igitoro barababaye babonye amakamyo 40 atonze uburongaza abantu barababaye ndababwiye ibigeragezo bitegereza kuzobaho ariko haragowe umuntu bizovako ndabwire ibigeragezo bitegereza kandi umuntu wewe wiberekeranye n'Imana ikigeragezo n'umunyenga ikigeragezo kuko iyo ubonye ikigeragezo ubuzi kwirembo rigira ryuguruke ntagira umuntu agira ubwoba ubonye ikigeragezo irembo ribareheje kuguruka ubutare bwaraduteye ikibazo mpaka ndamukure tuvuze ngo twubake ibitaro by'amakomine mwarabonye ngene haca hitambikamwe ingorane je namari ko natwenga wani ibuka ujya mu Serege hajya muri kuri Gare du Nord wewe ngene unanira gushika je nigire ntuzewe kubera dayimoni icija mu bantu iri barabara ntigenda ryubatswe sinemera urumva maka nsenge ntaje ngire gute ngaca nigira muramaze kubona ibarabara hagati ya Bugarama na Mubarazi haheze imyaka ingahe gatutse kajya kantu hirya ni dayimoni burya ntimurondere idayimoni ja muri aba fonctionnaire mwebwe kugira ngo mubuze ntitwinjire mu gihugu c'amata n'ubuki naganda babwire stop ndababwiye uda emwe intabari gwibwirwa n'amaso gutukura uzoguma yitambika emwe Imana namaze kuyihamagara nayihamagaye hari abagenda ngo hopfa mahagaruka ivya 2015 ngo ubuhoshe ngo ntawo mufasha nikuri umugabo bizanura abesha Imana iragukubita igutwike umugere ikofe rimwe ryapfunga buso Imana irarifise muzi kwitagifise Imana ikubwira iti jewe sinihutira guhana bugiye bayahanira ibara yatumaze twese hariho abasaseredoti bariko barahereza ngo nturabe ibicumuro vyacu ngo handi ho wotumara twese ngo nabukwemera gusa ngo koroko tugusavye twemera nabukwemera kwirikoranira n'ahandi worabe ibicumuro vyacu wotumara twese ntiyihutira guhana mugi yihanye ngo ihora gwabuzukuruza ivyakozwe na basekuru ivuye hasi ntugira rero ngo uno munsi uri gukora ikibi uri kutubuza kwinjira mu gihugu c'isezerano ngo bibaze ngo bizoheruko ntibizoheruko Imana iraryandika rijya deni kandi abashaka boca bihana abashaka ubunyene emwe bo kwihana kabisa kuko Imana yavuye hasi dutegerezwa igihugu c'amata n'ubuki genda kibona
iyumvire mu minsi heze ndababwira igituma ndababwira ko Imana iri kwirakora gusa. Mu minsi heze abakozi ba leta bose bari babaye ibiyingiyingi bameze uko. Umugabo ibi bya budget programme ibi bintu bya budget programme ntibishoboka kubera ibihera bari baramenyereye kubicisha ku ruhande. Urumva ndabishe hajya sinde kurabasha uwo binanira ndamwirukana haza uwundi ndamugerageza bimunanira agenda gushika Imana izompuriwe. Erega ikibazo carankoze ko umwanya muremure. Urumva mahandi Musa mu gutora indongozi Imana yarungitse sebukwe Yetiro imubwira iti koranya muri abantu b'abakurambere uraba abantu b'intwari bakunda Imana batikwega kwegerako bakunda bene gihugu abari bo ucugena kurongora abatwara. Urumva Musa wewe yahereye kuri zero none neva yaje basangaho baramaze kubikota baramenyere kwiba baramenyere kurya ibiturire baramenyere kurenganya. None wewe wumva nkaho je none bishobora gute Imana atari yifashije none ndabasambure bose subire kubaka bishasha. Mbere nagiye mbona abashikiranganje bambwiye ati Mutama bigira barukovongo bose natwe twarananiwe ntitubasambure rero turiko turavyubaka nta kundi uwo bizonanira hakuna musamaha. Ubu muntu wese azofise umureserviste ababwire ivyo ndiko ndubaka. None muri football iyo umuntu arusha ubwo yantu baca muramplaza avunitse ntaca baramplaza. Rero ngira equipe iri mu kibuga na equipe y'abareserviste Weza turabe iyo bizoherera. Aho se n'Imana ziranyereka iti gira uku ko ari intagondwa badadaje igikanu cabo badahindukira gira gutya uzozobona bikunze. Hajya bizoca bikunda ku nguvu. Abatavyeme bazovyemezwa. Muzovyemeza. Umva rero aha naho shetani iri kwirakorera mu bunebwe abantu bagacika ibiyingiyingi. Mu bisanzwe ndabacira gace ndazi ko ngaha hari indongozi zitarinye. Iyo ushitse mu mabanga ikintu cya mbere ni wige ubutumwa Imana yaguhaye aho hantu ugiye gukorera bene gihugu. Banza wige ico imbere gukora ikintu na kimwe. N'usubiriyemo baza uti mbega wari kuja hehe warugeze wize ivya bene gihugu bagukeneye kukabaza ukavyiga ukicara ucuja ku kivi ugakora bica bikunda. Mukazogenda uri muri les affaires kurane ngo ndindiri wandika gakete ngo nandike ko ngo conseiller ngo pour traitement hatagize wandika gakete ukaguma umeze kuri WhatsApp YouTube. Imana ntisokwemerera hajya gira umugambi. Pastori Rehoboti hari umunsi umwe yansavye umubonano naryohewe cyane kuko kijya cyubahiro yavuze yarakidefanze imyaka tumaze onaturibaho akaba ari waza kwiyumvira yuko ashobora gukingira ibidukikije agakingira ibijya biti twirirwa turicira ati ngira nkora amakara ni wabishobora wega Rehoboti ati ndabigejeje kure ati naho mashini ari mu nzira. Urumva arashika akavuga ati none onaturu nta kamaro yo marira bene gihugu nta kamaro nzambona atawukora amakara mu kizuku. Mu minsi za muzobona tubabwiye tuti kuva ubu nta makara y'ibiti tugikeneye mu bisagara vy'i Burundi. Ayo makara arazimbutse araramba akingira n'ibiti vyacu ibidukikije. Nk'ubu urumva noneho hari harabereye zaona turabadeje bose baciyeho bari he nibashaki bamugirira isharije yako ndakamushimiye hajya rero abantu bazi ko bari mu ma societe twari tuzi ko agomba guteza imbere igihugu ataco bakoze ni bari baritegura nabo nyene bijya muza kugabura dividende atamaxio mwashizemo mushaka nimwe murabiheba ngo nevagira bicisha ikigoye mukigize mukiriko kabisa. Amahera y'igihugu yose nakora iterambere ry'abene gihugu yose ayari yarase kwinja abo bafroda kandi rero ngandababwire aha mbwira indongozi tuzosubira gufata iri muri fraude
yanyegeje isukari, kanyegeza isimi, kanyegeza ikari ndongozi kwa heri nta negociation. Birababaje kuza ubona indongozi iriko yiba ibitenge, fraude y'ibitenge, atari inyungu y'imiliyoni 10 zirimwo ntuzeho, akambika ice y'igihugu indongozi. Emwe kandi ndabivuze, fraude tuzosubira gufanira ugasanga ni indongozi kwa heri nta musamahani. Kandi ndabivugira hanyene iyo shetani barimwo nibatware ngo bandanya gucumura, guma wicumurira nta ngorane, Imana izoza. Birateye isoni ukabona isukari raje indongozi citwara ikanyegeza ngo habe karase ngo niyabura ngo zoca asubira gushora rero kuri meshi ngo cyanze ndiba ngo tori wanje ngo muguzane 5,000. kandi hari indongozi je no munsi cankejo irafatwa. Ndabwire indongozi zaho yanyegeje, indongozi zahantu yanyegeje ikintu ubunyariki igana igikure kinyegurura, kandi nje ndayizi ubunyene size mvuze ntigenda mu ndabire neza, niwe azoca mpera kwa karorero. Ejo gasanga bijya mwanyegeje bikiri wanyu, je ndazi yuko namaze kubona uwa mbere. Ejo bitagiye habona ndababwire, je ndababwire nuko nyene nkorana n'Imana, ahandi mbana bamaze mwese, je mbana bamaze. Umunsi umwe hari indongozi natumye Buramatari arabizi w'ibubanza, namubwiye Buramatari genda umbwirire ujya mu buntu uti ubunyene teshe ute kuko azogufata mpiri. Buramatari ngo ariko ujya mu ntumenga izo ngeso ntazafise, we genda umumbwirire gusa nkamufata mpiri kuko nawe uzomaramara muri bo. Buramatari w'ububanza harakeye kabiri, bubanza ari hehe, harakeye kabiri kurujya yene navutse. Aha nakazi kayo je ndabivuga mukavuga ngo nivyagusa, ntibwakeye kabiri kandi naravutse. None kayemwe ko bahora bavuga ngo gipfa caburiwe n'impongo, none murakenyeye mu impongo mwebwe kagashusha Imana yabaremana ngo mu umuntu aciye ubwenge aninaza Imana, murakiyambuye nyene mucika impongo mwese mupfe mwaburiwe. Je umunsi umwe nabwiye umuntu nti umviriza, ndagutumye duga fata imodoka uduge ugende imuramvya, ugende muri farumasi y'umuntu yitwa uku ahanaka, uza gusangayo amabido y'igitoro amaze amezi arenga 5 acururiza igitoro muri farumasi. Acara duga acagisangayo, cavuga none Jessica ari jewe njejwe iperereza muri iki gihugu. Uyumvira ivyo bibabura amatara bahari, musitantera ariho, mukuru mutumba ariho, mugabo ingozi ntuze je kagenda kabarije nifatira mvuye Bujumbura. Ivyo bintu murumva ko bibaho? Mwumva indogozi zibaho? Cyo turangira nkura amaboko mu mpuzu. Imana yavuze je ndababwiye ntibisubira inyuma. Uzi ko afisa akantu yanyegeje ari ndongozi, je reka basi ndabahete mwanyaje iwanje. Ijya ngwara y'ibitungwije, Jefisi inka nziza kabisa, inka nziza uvuga uti je hapfuye nimwe numva wapi. Nkabanzi yuko babijejwe bariko bararondera incanco, nkavuga basha none ko mbona bitevye ngende kwigurira urucanco kugira zijya nka simaramare. Nje kugura urucanco rw'iwanje abene gihugu nabo batarose nzogwa mu bandi. Inimwiyumvire nkanka mbona aho urucanco rugurirwa nkanka kubera noba nikunze, nkaba nibaza rero ngo abahinga bariko barabikora rindira bura gushika bari jewe nja kuvyikorera. Nankaho ndabavumbuye bose nkavumburira rimwe bo cavuga ngo narozwe. Namwe ndaba sogokuru wacu yari umuvugishwa kweri, nagiye mbona bandungikira ka video karaho ngwe wese amuragura gowe, ntako mwabonye ngwe wese amuragura gowe, ngo aba bantu ntibabaho, Abarundi baragoye, ngo zana amazi ngo zana igitoro.
uraba iyo ikijya gihe ariko aravuga ati samuragura go we bazokwiruka ko gitoro ko wabimye gitoro none vyabaye none si jambo ry'Imana aho ryari ko riravuga yari ko atwigisha jambo ry'Imana kandi emwe no wasoma ari hajya nyene ntojya uwasoma urazozura bimburishaho zuribera imburi mugabo ibi ndabibabwiye uwuzi ko afise ikintu yanyegeje w'indongozi uno munsi nyene arare akigurishije ashira habona bigurira bene gihugu kuko ejo nkafata uwundi munsi abo banyegeza ifumbire niho nagiye kubimenyera ingorane dufise ifumbire nabwiye umuntu ntubunyene genda ku musenyi ku muntu yitwuku uza gusanga ifumbire aca kwereka imirima azoyishiramwe baragenda baca yisangaye Imana iziranyereka mushaka mwomenya ko Imana iziranyereka kandi ivyo vyose rero nabivuze ntuzonyegeza Imana inyereke bambwira ngo sinzohatambikiza hose none ntumva ko ndahatambikiza kubera iki Imana icatambikiza hose gace zirambwira genda urabe haje nanje nimereye gutya natambikije muga Imana itambikiza hose iyo mwamwemera Imana mwari kumenya ko no munsi igitanda ciwanyi hazi ana bategetsi baraguza hari indongozi nayo nyene ndiko ndabundabundira nzoyifatira ku mupfumu nje ndayimara amazi igipfa cyaburiwe n'impombo je ndazi ko ndiko ndamubundabundira nzomufatira ku mupfumu nje ndamumara amazi kandi ari muri bamwe ba mbere bavuga ngo ngo haleluya nyinshi bavuga haleluya nyinshi gose murazi cyari cyo kubagikanya Imana ivuga iti ndi Imana ipfuha ntihagire indi Imana uzombangikanya mbwira ingene uvuga haleluya uri kuraja ku bapfumu ukaba umuframaso uri kuvuga haleluya ngo Imana izoguhezagirira amajahe ndazi zobinkorera yemwe hari haba indongozi ziragutse yemwe umunsi nafashe umwe ubu tugira twinjira umuntu wese atuzibira dutegerezwa Imana igire tugirire ikibrendage kimwe kizotera ibombe nyene ikabibombe nyene imwe ijugumiza abantu ko nta yandi mayeri none tugire gute ubwiyorobetsi bwabaye bwishi bakiyorobeka abantu ninjyajya bakiyorobeka bahenda nde Imana hari uyihenda Yesu baragenda akavuga be yewe urumva bagacivuga ngwawe baza ko ntazi ivyo ariko ravuga ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu be ivyo buryarya ngira ngo abantu bose bagongera ngo baca bindyarya nabiyorobetsi baca abafarizayo kuko ntivyumvikana uburyarya buri muri iki gihugu bariyorobeka emwe jewe cyo narakirahiye Imana arakinkijije jewe cyo nase ndakivugiraho ico nkunze ndakivugiraho uburyarya narakuyeho kabisa emwe iyo narayitsinze emwe iyo ngwaniyo iyo narayitsinze n'ingwano y'ubworo tugira tuyitsinde uburyarya ndabasavye ntantu hari njyajya Imana igendera ndabwire hariho tuntu nza gusoma mu guhereza aza kudusomera mu ijambo ry'Imana kugira ngo muze murumva mugariganda babwire iyo mubonye ingorane ntimuze muvuge ngo ni ingorane Imana ibigira yugurure nta mwana avuka atagise kibayeho kandi avutse muca bugira umunsi mukuru urumva rero umukozi w'Imana araho je yarantwengeje ngo umwana wa mbere wakivyara umwana wa mbere ngo umugore ari kubise ngo ntayarazi n'ivyo ari byo wagaca senga ngo nigihagarare ngo hagarara ngo ico kintu kiriho kiramurya wagaca hamagara muganga ngo muganga ngo none ko gumaribwa ariko asenga ngo gihagarare igise ngoya ahubwo ngo nibise ahubwo ngo senga gose bize nawe kandi ariko avuga ngo bireke nta kiza cigera kiza utabaje guca muri bateme ni batemerega urabaza ukayicamwo
tukabaza tukabura igitora abantu bagapararagana, hajya hejeje gupararagana Imana igaca igisuka. Niko bimeze. Ubanza kuca mu ngorane ukabaza ugapararagana, Imana igaca ibikora. Mubonye rero amageragezwa ntimuze muvyite ko ari karamite, sijuru rikorotse. Shetani irakora kugira ibuze ivyiza vy'Imana ko biranguka kuri iyi si. Iyo shetani rero nous sommes obligés yo kuyigwanya. Reka ndababwire, nta muntu yagize ibyago nk'umuntu yitwa Musa. Iyaba uwiranda, iyaba nico ituma nanje naciye mvuga nanje nzokwemera ntene kujya kwa Musa. Naho muzogira gute inzira je nzokwisengera Imana inyereka inzira ngenda uvuga urahagarika vyanka. Nimwiyumvire abanyisirayeli nganda bacire ku mayange, ibintu bimwe byabaciye ko bose bakaza barapararangana basubira bavyuka. Bakivuye mu Misiri bose bararirimbye bariye Pasika, baravyinye gose bararyoherwa. Imana ikivuga iti jewe hajya ahantu hakurya sindabacisha yo kuko Abafilisiti bakabagwanya, bazohava bajya bazoca bagomuka bagaruke kabisa, kandi namaze kuvuga ko batazogaruka mu Misiri. Ico mvuga ngo reka ndabacishe kure. Icibwira Musa ngo bagarukane, ngo garuka. Musa carabakatana ngo kuko boshaka ngo Farawo ngo ndamukomantaza umutima kugira agaca agira kuraje yo kubakurikirana. Erega barasarana Musa ngo wewe iyo ndakibutsa ko nibuka amaguma gitangura abanyakamenge bahungiye mu Buyenzi, ukaza wumva abanyabuyenzi ngo ninyi munachokoza basodana silaha moja, munachokoza basodana silaha moja, nendeni muzitogogoteye, musidukogoteye, nendeni kwenu Kamenge, munachokoza basoda bila silaha na silaha moja. Musa nawe bamubwiye, wega Musa wajeje kuderaja Farawo none tugarukanye mu maso yiwe wamugeserawe, baramutuka bamucokora. Ntibamenya ko Imana hari akantu yashatse kwigirira. Hanyuma Farawo nyene acagira vya bindi Imana yashaka, cakomantaza umutima carabakurikirana. Yo bazabona bari hagati y'ingabo za Farawo nikiyaga, none tugenda wewe Musa wamugesera wagiye gucokoza Farawo, none raba turahonye. Musa nawe Mana none ngire gutega Mana gasenga. Imana iti wewe banguriye nkoni yawe gusa ndakwereke ati hari ikintu kimwe kigira kibe. Ntihabaye intsinzi. Bashitse hakurya bari yamamuye bavyina, baravyinye banina hazimana bajabukije gahonye ingabo za Farawo. Ni buce kabiri ingorane kada mwashaka naza ndababwira imirongo kugira muze murayisomera. Yakomvuze kari muri Kuvayo 14 ku murongo wa mbere, baramwidodombeye kabisa. Hanyuma urumva barasagirijwe, basagirijwe genda murabe mu Kuvayo 14 nyene kuva ku 11 gushika 12. Hama baca barajabuka, bagize barajabuka bashitse mu bugaragu, bagize ngo barosa amazi basagana mu rurazi. We Musa wamugesera we watuzanye gaha kutwicisha n'inyota n'amazi n'umururazi. Imana kirayahingura acamera neza, mugabo abanje gupararangana barabandanya urugendo. Ivyo biri muri Kuvayo 15 umurongo wa 23. Ubugira kane inzara irabakubita, so muri Kuvayo 16 kuva kuri 2 gushika kuri 4. Inzara irabakubita, Imana iti bidoze ikirabagaburira amana. Yo niho Imana iravyigamba ivyo nubo ngo narabagaburiye amana ngo basokuru banyu batari bwigere babona. Ngo none ntimunyemera na gato. Imana yababwiye ibintu yabakoreye ati je simunumva igitwa mutanyemera. Tinabagaburiye amana. Aho niumva ko bariye amana basubira kunyotegwa, bageze hamwe ngo imasa ni mariba. Byarabaye nabi. Soma mu Kuvayo 17 ku murongo wa 3 be no guharura 20 kuva kuri 1 gushika kuri 13. Byarabaye urudubi gushikaho Musa na wenyene apararangana akora ibidakogwa. Yemwe ndabasavye nti muze kandi abikunda vure shanda bakunda mwe bw'abarundi
muransengera kweri emwe oya dukomera amashimana yacu emwe ndabibakengurukiye cyane. Abarundi barenga ibice 75 kwijana ntibigera baryama batansengeye, ndabizi kandi barashingira intahe. Kandi ntimugire ngo sengerwa n'abagumya banga gusa, mbere abagumya banga bo ahubwo nkeka bavyibagira no kwibagira barisengera. Jewe narabonye abamama bigeze gufata nevene yo gusengera umukuru w'igihugu, kandi abo bamama narabagenda yemwe narabagendereje ncasanga nta mukenyera n'ugamba n'umwe yararimo imisi 9 bariko basengera umukuru w'igihugu. Rero munsengere kugira ngo simpave mpararangana Musa nkajya abantu bamwe ariko bavuga ngo yakubise kabiri, sivyo. Imana yavuze iti genda uhamagara iryo shengero, hanyuma ukirize ya nkoni yawe, hanyuma ubabwire kugira tugira tubakurira amazi ngaha mu gitanda. Musa kubera bamuremereye bidoga baparagaye, nawe nyene asigaye umenga ntiyemera ko hava biba ati baca banyica, ndabizi baca banyishisha amabuye. Aca aragenda afata ya nkoni ngo nyumviriza mwe abanyisirayeli mwe ngo ngatwe na Aroni twoshobora kubakurira amazi muri iki gitanda. Urumva Imana ariyo yakurayo, baca bariyemera yuko yakurayo ngo twe na Aroni ngo ngatwe twoshobora kubakurira ya mazi. Aca afata ya nkoni ashishura ryabuye. Abazi kugendereza baharura neza baraba ibyanditse mu ijambo ry'Imana bavuga bati burya igicumuro yakoze yakubise Imana. Ngo kubera hahandi ubwa mbere ngo Imana yavuze ngo nzoba ndi imbere yawe, ngo ahandi ntiyavuze, yavuze wewe bangura inkoni gusa uca ubabwira amazi acavayo. Hanyuma carakubita. Imana si rutare none ko itari yavuze ko izoba aho izoba iri, wumva atari rujya rutare atakubise Imana. Kubera iki? yaremerewe aho duce tugenda kuvayo kare 17 igice 8 barahuye n'umugwanyi yitwa Harimeleki. Harimeleki narabatera kibikindi cyago ko musaje kwamarira ku bugi bw'inkota. Mugabo ati yoy ati tujya n'ikindi baca baratsinda. Mugabo babaje kugira ubwoba. Hanyuma Musa ndabwandi magogo yago erega Musa byaramushikiye nawe atandongozi nimwe mufasha kurongora abantu. Aragogwa akirirwa yicaye. Umunsi umwe ingozi nababwiye ko bazompamande. Navuye saa 3 yo mu gitondo gushika saa 12:10 ndiko ndumviriza bene gihugu, nca mbona nta ndongozi zibaho muri iyo ntara. Ntibishobora kumvikana ko umukuru w'igihugu aja kwicara mu ntara yumviriza bene gihugu nuko bari barabuze numwe ashobora kubumviriza. Nca mbona Musa amagogo yagowe. Wewe je nabigize umunsi umwe ndabona umuruho. Ca wibaza Musa yabikora amezi n'amezi imyaka ariko arabikora. Aragogwa. Nimwiyumvire birambabaza cyane. Mbe muraza abarongozi ba vrai, burya indongozi za vrai zarizo zukuri. No mukuru w'igihugu, ni buramatari, ni musitanteri, ni chef de zone, umukuru w'umutumba, umukuru w'agacimbiri, umunyumba 10 be na serugo mu muryango. Nibo barongozi burya bukuri. Abantu be barakonfonda bakiyumvira yuko ministre ari we ndongozi, yuko deja ari ndongozi, bakwera kwagenda yambaye karuvati. Buramatari we urica ariho cy'umukuru w'igihugu. Ntivyumvikana ngene umukuru w'igihugu ari waza kumviriza abene gihugu ari huri. Ntivyumvikana na gatoya. Kugira mu ruhisha umukuru w'igihugu. Umushara butuzoza turawugabura. Babajije ibibazo ari benshi nzandandika amanota amahera mpembwe. Hageze umushahara baca banzanira. None ko naje gukora nabaye buramatari. None ntimwangize buramatari. Mbwira ingene amwene gihugu jamenye telefone yiwanje akanyitura akanka kwitura buramatari nuko atamufitiye icizere. Kubera iki ndongozi zacu zitafise icizere mu bene gihugu. Nico kimenyetso iyo umuntu arinda yandikira umukuru w'igihugu nta cizere abafitiye buramatari.
umwana w'igihugu arinze yandikira buramatari ntiyandikire musitanteri, nta cyizere aba afise musitanteri. Kuva ubu ndababwira iyo dayimoni muyice ubunyene, muyice musenge mwa buramatari mwe. Nimwikundanisha bene gihugu shika bakunde bagire confiance, bikundanishe. Ejo Cibitoki yampaye raporo ntoya ati ndavye ibibazo vya mbere sivyo vy'ubu, no kuvuga hari haciyogeko kuko wemeye ukaja kubumviriza. Genda mwisembe abene gihugu bo mu ntara zanyu. Mwobisemba gute mwarabarenganije, mwarabivye, mwarabari ibiturire, mubabonye ahubwo muriruka kuko muzi ko batera amabuye. Hinduka, mudahindutse kwa heri ntituri kumwe. Bategerezwa kubagirira icyizere, vyase ntaco mumaze muzoca mumvirayo. Ndabahaye gushika shaka kugikorane cyo mu 12 tuzoba turi nk'abamarayika turiko duhimbaza Imana twamaze kwinjira mu gihugu. Ivyo vy'imyidogo bizaba vyaheze mu gihugu cacu. Imyidogo irahera nta gisivya kuko nasanze atari myinshi, abene gihugu ntibasaba ibintu vyinshi, muramaze kubibona. Jewe nararavye nizi manza tuvuga ngo ni nyinshi, iyo buramatara avuye hasi akigira n'abamaze gushika imbere y'intahara, hariho abamaze kubahanura barabiheba, arabumvikanisha buramatari kubera ni muvyeyi w'intara, arabwira ati nta soni ibi imwirirwa muraja hariya. Je narigeze kubona umuntu yaburanye urubanza, aburana na leta, ngo leta ngo ntiyamukotirije muri INSS, hanyuma urubanza bararuca ngo leta yatsinzwe, ararindira ko ruja mu ngiro arabura, acaranyandikira ati ntabara bashire mu ngiro uru rubanza, erega narapasuye INSS ntakiri kwirama. Cenca mbaze ikibazo, none ibi birinda kuja mu manza niyaba leta itamukotirije amahera ni hari, none ibujijwe n'iki guciya jana irinda kuja imbere y'intahe? Nihaba naho amahera aravuye muri leta karibwa tuyarondero yariye tuce tumufata ayari. None ivyo biragoye kuburyo mukuru w'igihugu ari warira kuza, ivyo biragoye. Muri ubwo begiti iyo shetani iyo daimoni ifata abantu bakananirwa gutora umuti bawubona imbere yabo gute, bagacika ibiyingi kubera idaimoni. Izo daimoni tuziyambure tuzi ko Imana izobikora. Buramatari iyaranje wikundanisha bene gihugu gushika bagukunda ubu muvyeyi w'intara, ntibasubire kuruhisha umukuru w'igihugu yirirwa yicaye yumviritsa bene gihugu kandi yarafise ivyariho. Nawe buramatari bwira musitanteri agende yikundanisha bene gihugu, ivyo biturire mu barya ko kareganya mu bagirira, genda mu bifute gushika babagirira icizere, basa kukugirira icizere tinomerite pa kuba indongozi yawe ntubikwiye. None we hari indongozi batizeye, cyo musi abantu bambwiye ngo nta cizere tukigufitiye, zabwira ntewe nimwitorere uwundi nta kundi. Muga murumva ko bafitiye icizere kuko nzabona muvyeyi ni wewe wenyene twizeye wodufashe. None kubera iki namwe batagira icizere? Genda gushikaho impore iba gushika mu muryango, impore ibe na serugo mu rugiwe agira impore, ntasubire kuryana n'umugore, abana bakundane bigende neza. Impore imaze kuba mu muryango, ikaba mu nzu 10, ikaba mu gacimbiri, none tuzogorwa niki? Duca twigira ku kivi, Imana igacezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Imana ntihezagira amaboko, ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Aho urumva Musa yaragize ico kibazo nawe, hanyuma bagize andi mageragezwa abusase di chef. Kandi muze murara Burundi bagabo muraza kubona ibintu bisa. Imana Musa yagiye gutora amategeko akubitayo iminsi 40. Bacavuga ngo Aroni ngo wabonye wa mugabo umwe yavuga ngo yadukuye mu Misiri, ngo nituzi ivyo yiberemo ngo yigiriye noneho ngo kwaheri ngo twikorera Imana yacu umugabo. Aroni nawe acajako baca bakora igishuri, bakoze ishuri. Musa tasha na yamabuye azanye y'amategeko azasanga urushuri bariko barasenga bahiga batanga inkuka, ibyabibuye aca kubita hasi aramenagura. Murumva mwiba Imana yacimererwa gute? Ndabaza yavuze iti ja abantu nganda barandure bose, kandi Musa acasubira kuja kubasabira ikigongwe, atuyanda barandura sha burya Imana turayishayako. Ivyo navyo biri kuvayo 33 kuva kuri 3 gushika kuri 4. Hanyuma rero babajama nabo
bidodombera Imana. Abandi baridodomvye, musome mu guharura 11 kuva kuri 1 gushika kuri 3. Baridodomvye Imana kibarugikira umuriro urabaturira. Wimwidodomba kubera iki? Kandi Imana ariyo yarabiremye bibatunga vyose. Ikire misi yabaje kurema ibizobatunga vyose. Mugabo kagoma mwidodomba ngo ntavyo mufise, kandi Imana ariyo yarabiremye. Ikibahana. Hanyuma rero barabandanya urugendo, amero ahava arabatwara. Sinarinde babwiye nti abusase di chef, mwarabonye igihe twiraburanirwa mu 2020 mu kwa gatandatu tariki 8, twariraburaniwe. Hajya niwo munsi nabonye ko Imana iri hejuru y'u Burundi. Iyo tutaba twarahamagaye Imana ifise ikibanza ca mbere, ndababwira twari twinjiye mu magume. Abusase di chef, mugara nge n'Imana yabitororokanije neza, ikavuga iti amatora azoba yaheze bimeze uku gutyo, kubera ariyo icunga, niyo komanda. Igihugu ntigishobora gupararangana, Imana ariyo itwara. Niho twakiriye. Muga murumva abusase di chef icarico. Hanyuma rero amero nahava arabafata, batangwa kurondera inyama, ngo mu minsi iriho twarya neza, twari udufi, twari tumerewe neza. Ayandi magume abarashitse, Imana ikibakubitamwa karande, arabaha inkware. Kandi Musa nawe nyene nti emwe yavuga ngo waworonka ngo inkware bagaburira bose bagahaga. Imana murahari irazikora nyene, yacize izizana. Kandi barariye mugabo barahandurira. Ivyo biri mu guharura 11 kuva kuri 4 gushika 15. Hanyuma barasubira. Mbona Mariyamu na Aroni bariko baragwanya Musa. Ngo Musa ntawe ngo arahevye urarenza, ngo yarongoye ngo umugore w'umunyamahanga. Barazi vy'Imana bari bayaze nayo. Urazi wewe kuja kugaya umuntu, yabivuze neza pasitori ngaho. Wewe Imana amuntu ntuza amategeko yarose. Wewe ucuvuga ngo kugozerere ibitari vyiza, ngo kuva rero wewe uri umuhimbiri. Miriam yaciye ubwo nyene amera ibiki mirembe. Kandi ntibasubiye kugira urugendo gabace bicara bamurindiriye. Mwumve ibintu bitesha urugendo ntuze. Akagaye kugaya shefu, urugendo rugaca rucererwa. Aho bari kugenda iminsi 40, umviriza imyaka 40. Hanyuma Chemba nari vyinshi birashika 19 nagenda tororokanye. Mugali cyo nababwira niki? Nuko Imana yatevye igashangashigwa ikivuga iti kuva ubu nta ushitse mu bigero azohahonyora. Birabaye ndafasha ingingo. None murazi yuko nk'ubu ntimura ko turi ngaha. Ayo mashetani nababwiye tutayasanganguye. Murazi ko Imana ishobora gufata ingingo iti kuva ubu mwese abari muri bigero ntimuzogera mubonye Burundi igihugu c'abatanubuki. Tugafatirwa ibihano uko nyine ati mwese muzorinda mupfa, abana banyu nibo bonyene bazobona Uburundi butunze, mwewe mugatavye muzobona. Murabizi ko bishoboka? Murabizi ko bishoboka? Sof Yosuwa na Karebe. Urumva irashobora gufata ingingo iti mwese mugeze mu bigero nta numwe azobona Uburundi ari igihugu rurangiranwa gitunze c'amata n'ubuki, kiretse Neva na Rehoboti. Ko twebwe none turinda dufise ukwizera tubonye iyo twavuye ivy'Imana yakoze. Itunga tukaba turibona ngaha, inzahabu ziri ngaha, koroti iri ngaha, petroli iri ngaha, amabuye y'agaciro ari ngaha, za marble ziri ngaha, fer iri ngaha, tererari iri ngaha, biruzuye byose biraho. Dufise amazi, dufise iklima nziza, dufise abarundi b'incabwenge, dufise vyose. Nigiki kibujije ko igihugu rurangira bagantuze. Si shetani. Tuyisangangure, murabe ko bidaca bikunda. Mugabo mutavyemeye mukaguma mufise ubwoba ngo ntaho tuja ntibikunda, eheraba ntitugira amahera, ntitugira amadevize, ntitugira iki, genda usaba imfashanyo, genda imfashanyo. Imana yaduhaye itunga. Twese Imana irashobora gufata ingingo iti ntimuzohahonyora. Mugaragara ndababwire bamwe shetani yizizi ntibajabuka, nta gisivya ntibajabuka kabisa, ntibajabuka.
hazambuka intwari gusa. Intwari zirihangana imbere y'amagume, intwari ziguma zihagaze neza. Imbere y'ivyo vyose bituderanja, biducokoza, ni shetani. Unavuga muti shetani toka wewe. Twebwe twibereye kumwe n'Imana, twibereye kumwe n'Imana. Twebwe ikintu twomenya nuko irembo ryamaze kugururwa kw'izina rya Yesu. Icambere rero iryo rembo emwe kuri camwo uburyarya shaka muhebe. Icambere nuko tuba abantu b'ubuntu, uburyarya kwaheri, uburyarya kwaheri. Hanyuma urumva abantu baguma muri ivyo vya shetani ntibazojabuka kabisa, kuko mwumvise yuko n'Imana yamaze kumbwira ati ucushira ku ruhande, ntibazojabuka kandi bazobirogereta. Urazi gushika mu gihugu ciza utarimwo urababara ngo ndababaye kubona ntarimwo. Hariho umuntu yaguma avuga iminsi yose ngo ingorane nagize ngo kubona ntatanye na Cndd-Fdd igihe twataha, ngo iyo dutana na Cndd-Fdd igihe twataha ngo ndazikomba nkomeye. Nawe yari yadezerese turi ku rugamba, caradezereta yigira hariya kwa banda yikengurukiye, ararogereta ati iyo dutana na Cndd-Fdd mba nkomeye. None ndabwira yageze mwinekeza muri b'abaputiste ba 2015. Umva atangwa ava ngo mba nkomeye, kumbe shetani iri kuramutwara gatogati, iri kuramutwara mba nkomeye. Shetani ava mu bwango, none burya ntiyobakura ukiberaho neza ugakomera. Shetani kiramuhenda acaja mu baputiste. None ariho ubukomezi ngo bugiye agiye kuburonderera mwinekeza mugasha. Haji intwari tena naho ugira ibibazo tena ifotenia kumwe kwa ntuze kwa meka meka ciya tena ikirato kiriko kiramurya arindiriye medaille d'or, izuba rikubita ikirato. Nawe urabona yamano yacu atawa yarigeze yambara ikirato, yarameze gutya caratobora ikirato ino rigaca rija hanze kikamurya, akavuga ati sindakuranga haje ndindiriye ikidari ngo j'étais circoncis au couteau, je n'ai pas pleuré. On a craché du piment là-dessus, je n'ai pas pleuré. Ati none ukikirato kiko kirarya nico norira, haguma hagazuko. Hageze ku mashimwe bacamuha akaranga muntu, cakidari arakirindira arakibura. Muga akaranga muntu nikomeye kurusha ikidari. Urazi kuronka igihugu muratu bazabasha twebwe tubizi. Ingere twaja muri bisi ukamariya maramwe amasaha 3 utayaze na mugenzi wawe kugira ntibamenye ko uri umurundi utagira igihugu gasha. None ubundi arabigera niyamamura nkavuga ndi mu bindi bihugu n'ugwamo gwishi cyane, nkarenza ugwamo bene igihugu hariya kwikontwara, nkarindira ko ari uwufata nkabura. Ewe Mana urazi ubwenge, yatugiriye neza. Ndabwire gituma rero hariho uburyarya iyo abantu bace mu magorwa kubera bijya bya dictature vyabaye mu gihugu cyacu. Hanyuma hakaba ubwicanyi n'ikintu bita sirete. No kuvuga umuntu wategereza gutwenga kandi ubabaye, cubara kumara nk'imyaka 50 utwenga ubabaye. Iwanyu babagadaguye bose ngo kirazira kurira, ukaza urumva nk'ubu bagize kudeta umwami, abava mu nda y'umwami bose ingorane, ugacutuzura twenga ubabaye kuko uzi ko baguhiga. Bagazagize kudeta Micombero, abo kwa Micombero bakagenda bararira bababaye, batwenga bababaye kuko kirazira kurira, ukababara baca bagugirira akantu. Sirete iri kwira kubona buyana bakuye Bagaza, abo kwa Bagaza nabo bagatwenga bababaye. Nimuvyiyumvire. None mbwira vyamaze igihe kingana iki? Baba Bahutu baba Batutsi bose gushikaho babera kumenyo, kubera uhirahiriye ukavuga kari ku mutima kwahera urapfuye. Twese duca twindyarya
none ubu ko Imana yaje ubu tukaba twishira tukizana, none ubwo buryarya ubu naho bufise akahe kamaro? Uko kwiyorobeka bifise akahe kamaro? Vuga kari ku mutima, vuga kari ku mutima. Ibi vy'ishari Imana yatwugururiye, abarundi tuzotunga, twese tuzotunga, dutunganirwe, biranditse. Igihugu muzorya mu gahimba. None mwabonye ko kirimwo bijya nyene? Ntitubifise bijya vyose bazorya bagahimba atawibagerera. None kubera iki tugira umujinya kandi imbere tubona ko ari heza? Ubu rero ivyo tubireke kabisa. Uburyarya kwa heri tubuvemwo, nitwaba dushaka kwinjira muri ca gihugu c'isezerano, igihugu c'amata n'ubuki. Uburyarya kuyorobeka bituvemo. Tubanze tumere nk'agafata nta siguro. Jewe sindi umusiguzi w'ijambo ry'Imana, jewe ndi umuhanuzi. Kandi baravuga ngo hariho abahanuzi, hariho abavuga ivy'ijambo ry'Imana, hariho aberekwa, hariho abagira iki. Jewe ndahanura gusa, ndahanura. Ubu rero Imana gusa nitwibwirire twumvirize. Sabe umukozi w'Imana Lazaro adusomera ingingo zijanye n'ubutungane mu ijambo ry'Imana. Kandi ibi bintu mubifate nka nkama, ingingo zijanye n'ubutungane kuvayo 22 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 23, no ku kigabane ca 23 kuva ku murongo wa 1 gushika ku 9. Murakoze. Umutwe w'amajambo handitse ngo ivyagezwe vyo kubisuma n'ibindi bindi. Ni kuvayo Imana iravuga, karahiriko iravuga. Kuvayo 22 murongo wa 21 gushikana kuri 23. Ego titre ni ivyagezwe vyo kubisuma n'ibindi bindi. 21. Umunyamahanga ntimuzomugirire nabi canke ngo mumuhahaze, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu ca Misiri. Ntimuzocuranguze umupfakazi canke imfuvyi. Nimwagira ico mubacuranguzako na gitoya bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo. Emwe ndababwire, mu bantu banyitwarako, abantu ba mbere nabonye barenganywa ni imfuvyi n'abapfakazi. Nibo ba mbere bitwara iwanje. Ejo jewe ngira nje imbere y'Imana, umuntu azi ko arenganya imfuvyi n'abapfakazi, amenye yuko yankoni y'Imana iri ngaho. Iyo ni ijambo ry'Imana, ni je ndabivuze. Bandanya rero kuvayo 23 kuva kuri 1 gushika ku 9. Umutwe w'amajambo uvuga ivyagezwe vyo guca imanza n'ibindi bindi. Ntimuzokwamamaza inkuru z'ibinyoma, ntihazogire uwifatanya n'ikigaba kuba icabona c'ibinyoma. Ntimuzoherere ku ruhande rwa benshi bari mu nama y'ibibi. Kandi uwushinga intahe mu manza ntazoje iyo benshi bari, bigatuma baca nabi urubanza. Kandi ntimuzotsindanishirize umuntu mubitewe nuko ari umworo. Nihagira uwuhura n'inka y'umwansi wiwe izimiye canke indogoba yiwe, ntazobure kuyimugarurira. Kandi hagize ububona indogoba y'umwanka iremerewe n'umutwaro, ntapfe kumurengana, akwiye kumufasha kuyiremurura. Ntihazogire uwuca nabi urubanza rw'umworo uwo mubi wanyu. Mwitandukanye n'urubanza rw'ibinyoma, kandi ntihakagire uwo mwica atacumuye kandi ari umugororotsi, kuko jewe ntazokwigera mparura uwacumuye ko ari umugororotsi.
ntimuzokwemere igiturire, kuko igiturire gihuma amaso y'ababona kandi kigacisha nabi imanza z'abagororotsi. Ntimuzohahaze umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umunyamahanga, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu ca Egiputa. None iryo si Imana ibivuze? Ntitwumvise ibizibira bituma tudatera imbere ko ari ukubera Imana tuyigarariza tukabindyarya tukiyorobeka. Nagira ndabwire ko Imana ibabona mu byo mugira byose, kandi ngibi ibivugiwe ahabona. Reka duhereze kuri utu turongo tubiri kuri bene Levi 19 kuva ku 17 gushika ku 8 kugira mumenye inyifato mwogira mu kibano canyu. Ntihazogire uwamanira akazika uwiwabo, ntihazogire uwihora canke uwubikira inzigo abo mu bwoko bwabo, ariko mukunde ababanyi nk'uko mwikunda ni jewe Uhoraho. Muzokwitondere ivyagezwe vyanje, ntihazogire uwubangurira ivyo atunze, ivyo bidahwanije ubwoko. Subiremwo, ntihazogire uwubangurira ivyo atunze, ivyo bidahwanije ubwoko, canke ngo hagire uwusukiranya imbuto z'imiryango ibiri mu murima wiwe, canke ngo hagire uwambara impuzu ijishwe mu nyuzi z'ubwoko bubiri. Kandi Imana twamaze kuyiha ikibanza yuko ubi ari igirije imbere. Ngivyo ivyo mugenderako, mubigendereko cane cane gose. Rero kujya natanguye mvuga, tuze turasubiza amaso inyuma turaba ivyo tugezemwo, dufise ivyizere ko Imana yamaze kutwandikira igihugu gitunze cyane, kandi dutegereza kucinjiramwo kugira ngo ntihagire ikizotudogoye, kuko Imana niyo yonyene yigabira Burundi, kandi n'ubundi tugume tubimenya neza ko ikomeye atanumwe ashobora kuyinesha. Ayo mashetani naho yozana iki, abitambika bazogamburukira shetani bazogamburuka, mugabo intsinzi iri ku ruhande rw'Imana. Murumva ko twamaze kwinjirayo. Ntituze twibagire aho Imana yadukuye. Rero ngira ngo no munsi tarose icigwa gihagije, twibuke aho twaciye kugira ntihagire inyosha mbi izohava idukwegera mu kabi gatuma twibagira Imana yacu, kuko ahandi ho yohava idukurako amaboko. Twirinde kwibagira umukama Imana yacu, tuzigame amateka y'Imana, amategeko yayo n'ingingo zayo. Umutima wawe ntuze wishire hejuru, wicishe bugufa ahubwo, kuko umukama ni waguha ubukomezi. Hariho ubona yaduza agaca yishira hejuru, akagendera bimwe bita ngo kugendera hasi kubura hejuru, akabona ko abantu bose bahagazeko, akabona ntawo mwegera. Ivyo bintu tuvavanure navyo, twicishe bugufi, tumenye ko hejuru yacu hariho Imana. Ivyo Imana yaduhezagije natwe twigiye kubihezagiza abandi. None rero muze duheraheze dusaba Imana idufashe igihugu cyacu tugisikure, tugire igihugu cy'amahoro n'umunezero, igihugu cyacu kibe koko igihugu cy'amata n'ubuki. Reka turaheraheze tubisaba Imana kugira ngo ibiduhezagirire. Abashoboye kwicisha bugufi, twicishe bugufi kugira ngo dusabe Imana.
Mana nzima nyene ubutwari, mugaba w'abaganza, mwami w'isi yose, mwami w'i Burundi, mwami w'abarundi. Mana nzima wewe uvyagiye ahera mw'ijuru, turagikengurukiye cyane kuko waduhaye Burundi igihugu ciza cyane. Waraduhaye isezerano utubwira yuko igihugu cacu ukituraze kandi kizotubera igihugu c'amata n'ubuki. Ariko twebwe twarahumanije ivyo vyiza wari waturemeye, turigira kure, turaguha umugongo, turicana, turankana, turabingyarya. Indongozi Mana nzima zaradohotse ku butumwa wazihaye, ziribagira bene gihugu, zibagira ineza y'igihugu, ziba abungere babi bamwe wanka. Turagukengurukiye ko uri kuradukebura Mana nzima tugaruka mu nzira. Turagusavye imbabazi, turagusavye ikigongwe ko twakwibagiye. Erega twari kwibagiye Mukama, tugira izindi mana. Bamwe bagira imana z'amareba, abandi bagira amahera, bagira imana yabo, barakwibagira. Tuja mu bintazi, turankana, turagiriranira ishari. None Mana nzima tugirira ikigongwe, tugirira ikigongwe kandi turungikire abamarayika bagume impande zose z'igihugu cacu, bagume batemberera Abarundi. Twese tugume tufise umuzirikanyi mwiza. Uduha abamarayika bagumane natwe, mutima mweranda agendere mu gihugu cacu, agendere mu Barundi, kugira ngo twese duhinduke. Mana nzima twari tumaze iminsi 9 turiko turagusaba kugira ngo ubohore Burundi, amadayimoni yabwifatiye abuvemo kugira igihugu cacu kibohoke, kibe igihugu giteye imbere. Turagusavye kandi dayimoni y'ubunebwe uyirukane ku bw'izina rya Yesu. Ukureho dayimoni y'inzigo, ukureho dayimoni y'ishari, ukureho dayimoni y'uburyarya, ukureho dayimoni y'akarenganyo, ukureho dayimoni ituma indongozi zija mu biturire. Mana nzima duha umutima mwiza w'ivyizigiro, twese twizigire ko igihugu ciza waturemeye tuzogishikamwo, kandi dutegereza gukora amaboko mu mpuzu tugakora. Mana nzima uraturemesha uvuga uti nitube intwari, turinde dushira amanga, tuje kubikorwa. Hanyuma waratwemere kuzohezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. None uduha ubukomezi, uduha inguvu. Hezagira Abarundi bose, uhezagira imiryango yose, uhezagire indongozi z'igihugu cacu bahinduke. Kuva uno munsi Mana nzima ntidusubire kubona indongozi zitambika umugambi wawe guteza imbere Burundi. Turagusavye Mana nzima uhezagire n'aka karere Uburundi burimwo. Turagukengurukiye Mana nzima kubona wahaye igihugu cy'Uburundi ngo kirongora aka karere, hanyuma umutwenzi ugatamanzura tukabona amahoro. Turagukengurukiye Mana kubona mu gihugu ca Kenya baheza amatora bari mu mahoro. Bandanya n'ubu ugumukingira ibihugu vy'aka karere kacu. Turagushimiye Mana kuko tubona twese yuko ukwiye gufasha igihugu cako ngo kugira kigira amahoro. Turagushimiye ko gushika ubu abagize igihugu ca Kongo bumva umugambi w'amahoro. Bandanye bahezagire, ubagirire nkuko watugiriye. Erega Mana natwe nta mahoro twari dufise ariko twarayarose, none nabo bagendere baronke amahoro nkuko tuyafise muri ibihugu vyo mu karere kacu. Mana nzima turazi neza yuko tugusavye uvyemera. None turizeye neza ko aya madayimoni amashetani yaraboshe igihugu cacu yose avuyeho ku izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.